gupfungwa ubuzima bwose, kuriha amande y'imiliyari 5, kudashobora gukora akazi na kamwe mu Burundi mu kiringo c'imyaka 2. Urubanza benshi bavuga ko Emmanuel Gateretse yaciye akoreshejwe nk'abategetsi, wakoreshejwe nk'igikoresho c'abategetsi. N'urubanza kandi rwavuzwemwo izina rya General de Brigade Rodrigue Bunyoni, mukuru wa General Bunyoni, ubwo Alain Guillaume Bunyoni yarakiri umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nitekana umunezero ntangere ivyo gusubira kubana namwe abanywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari no yanyu Muhuza TV. Ndabaye kaze rero muri ano makuru aho muherereye hose mwe muri ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze mbeze igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Aya akaba amakuru tugiye kugaruka ni kuyaza kugaruka kuyarabana n'igisata c'ubutungane. Namakuru tuza kugaruka kuvyo Emmanuel Gateretse umukuru wa Sena nahinyuzwa yakoze, bamwe bavuze ko arico kintu ca mbere giteye igisebo mu gisata cyo butungane nga mu gihugu c'u Burundi. Ivyo benshi bakaba babigarutse ko inyuma y'ingingo zageze rafatirwa wahoze ari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni kuri no munsi n'umuryango wiwe, aho amatungo yabo bahora bakotesha. Aha turavugamwo amazu bafise, impangu hamwe n'ivuriro ryabo vyoba bigiye kuja amahera yavyo yoba agiye kuja ashirwa kuri konte ya Parquet General de la République iherereye mu banki nkuru y'igihugu BRB. Uru n'urubanza kandi rwashizwemwe n'izina rya mukuru wa Bunyoni, uyu akaba ari General de Brigade Rodrigue Bunyoni, uyu akaba ari umukuru wa Alain Guillaume Bunyoni. Urwo rubanza rukaba rwarasomwe General Alain Guillaume Bunyoni ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi. N'urubanza ruteye isoni, muraza kumvirizamwo abantu benshi muzi, ariko igitangaje n'ingene rwaciwemwo. Uru rukaba ruri mu rubanza rudasanzwe rwabigeze kwagirizwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi mu Burundi. Hari umukuru wa Sena yaratigeze asoma urwo rubanza yaciye, hageze isango ryo kurusoma yasohoye urwandiko rwigezayo iyo sango, nigihageze iyo sango yindi ntiyigeze asoma urubanza, ariko haciye amezi 7 yasohoye inzandiko zivuga ibihano vyoba byarasomwe ku munsi yari yaragirijeyo indiri z'abantu benshi atana kimwe bahuriye ko baciriwe igihano ca mbere gihambaye categekanywa n'igitabo mpanavyaha c'ico gihe. Nta numwe mu baciriwe ico gihano yigeze abwirwa ico yakoze wenyene ubwiwe. Umushingwamanza yagiye kubaza ivyo waburanira yagirizwa wenyene, Imana arakinze agira ngo afatwe. Uwo mushingwamanza nkuko nababwiye ni umukuru wa Sena nahinyuzwa Emmanuel Gateretse. N'urubanza RPS 100 ni rumwe mu manza ziteye isoni mu mateka y'ubucamanza bw'u Burundi. Aha kandi akazaho ihindagurika ry'urutonde rw'abagirijwe gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015. Muri Nyakanga na Gitugutu umwaka w'2015, umushikirizamanza mukuru wa Republika Valentin Bagorikunda yarakoze intonde zabo yavuga ko bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015. Izo ntonde zariko abantu hafi 50 barimwo abarongoye amashiramwe yigenga, abamenyesha makuru, abatavuga rumwe n'ubutegetsi, abanywanyi ba CNDD banse ikiringo ca gatatu, abo bisaba fronderi hamwe n'intwazangabo mu gipolisi n'igisirikare. Rwari urutonde ruhuriyemwo abantu batari bazinanye na gake. Abo bantu bose bashizwe ko umutaye mpuzamakungu, ndetse iyo mitaye mpuzamakungu nta n'agaciro yahawe mu makungu. Aho hatanguriye ibiganiro vyari birongowe na President Benjamin Mkapa uyahoze arongoye igihugu ca Tanzania, hari abakuwe ko iyo mitahe kumbure kugira bashobore kwitaba ibiganiro. Abakuwe ko iyo mitahe ni nka Gervais Rufyikiri yahoze ari cegera ca kabiri ca President Nkurunziza, Pio Ntavyo hanyuma yahoze atwara inama nshinga amateka, Pancras Cimpaye, Odifax Ndabitoreye, Mariana Barampama yahoze ari cegera ca kabiri ca President Nkurunziza, Hussein Rajab yahoze arongoye CNDD FDD, Catherine Mabobori, Bodwe Ribakare, Justin Nkurunziza, Audace Bireha, Catherine Mabobori, Evariste Nsabiyumva yahoze ari umushinga amateka wa CNDD FDD, Aime Nkurunziza ari umushinga amateka wa CNDD FDD na Felix Ndayisenga. Ubutegetsi ico gihe ntibwigaze busigura ingene abo bavuye ku rutonde, bikaboneka ko atari amatohoza yatuma izo ntonde zikorwa, ahubwo ubutegetsi bwashira umutahe ko bushatse.
Muri Rusama umwaka w'ibihumbi 2019 umukuru wa Sena Ndahinyuzwa François Nkezabahizi yarashize umukono ku ngingo zo gufata amatungo yabagirizwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015. Muri abo harimwo abari baherutse gucirwa urubanza, hakaba n'abandi 32 urubanza rwabo rutari bwashingishwe muri sentare Ndahinyuzwa. Iyo ngingo yaratangaje benshi kuko vyaboneka ko iyo sentare izi urubanza izocira mu 32 kandi itaranaronka amadosiye yabo nakataraboneka aho sentare ifata ingingo ku bantu atanu urubanza rubereye rurashingishwa. Nkuko vyabaye kuri Alain Guillaume Bunyoni, ingingo zimwe zikaba zaratanguye gufatwa mbere yuko sentare isohora ingingo ya nyuma y'ivyavuye mu rubanza. Emmanuel Gateretse mu rubanza RPS 100. Muri Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2019 haraganywe bamwe mu bacamanza ba Sena Ndahinyuzwa harimwo Emmanuel Gateretse yaje kurongora iyo Sena rasubiriye François Nkezabahizi. Emmanuel Gateretse yaje ajejwe guca imanza za politike za ubutegetsi bwanka hakoreshejwe amanyanga yose ashoboka. Kwigenekerezo ya 28 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2020 Emmanuel Gateretse yitwa ko yuguruye urubanza rufise inomero RPS 100 rwerekeye abantu 32 bagirizwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza kwigenekerezo ya 13 Rusama umwaka w'ibihumbi 2015. Urwo rutonde tukaza kurugaruka ko nubundi muri ano makuru. Abo bose nta numwe yari ngaho kandi nta nababuranira bari bahari. Uwo munsi nyene urubanza yaciye arushira mu mwiherero. Kwigenekerezo ya 28 Rusama umwaka w'ibihumbi 2020 vyari bitegekanijwe ko urwo rubanza rusomwa ariko ntivyabaho, bica vyungurizwa kwigenekerezo ya 16 Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020. Kwigenekerezo ya 16 Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020 urubanza ntirwasomwe, bavyungururije kwigenekerezo ya 23 Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020. Bishitse kwiyo genekerezo ya 23 Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020 naho nyene ntirwasomwe. Kurusoma vyungurijwe kwigenekerezo ya 30 Ruheshi uwo mwaka nyene. Hano murabona ingingo ya Emmanuel Gateretse yungururiza gusoma urubanza kwigenekerezo ya 30 Ruheshi. Kuri uwo munsi naho nyene ntirwasomwe. Kwigenekerezo ya kabiri Ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2021 haramanitswe kuri Sena Ndahinyuzwa ingingo zafashwe mu rubanza RPS 100 aho bemeza ko urwo rubanza rwasomwe kwigenekerezo ya 23 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2020. Igikorwa cyo kumandika izo ngingo cyari gihagarariwe na Colonel Innocent Fred Museremu yararongoye iperereza hagati mu gihugu. Nakamaramaza mu mateka y'ubucamanza bw'u Burundi. Uyu munsi hari urubanza rutigeze rusomwa ruriko rucira ibihano bidasanzwe abantu 34 bagizwe ko bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa President Nkurunziza kwigenekerezo ya 13 Rusama umwaka w'ibihumbi 2020. Twabibutsa ko bamwe baciriwe urwo rubanza baramaze kwitaba Imana kandi urubanza rwarashingishijwe muri sentare batakiriho. Sentare nayo ntiyigeze ivuga ico yagiriza umwe wese muri abo 32 bose bagirizwa ibintu bimwe haterekanywe icumwe wese yakoze koko. Abo 32 barasavye ko bohabwa amadosiye yabo kugira bashobore kunguruza. Emmanuel Gateretse yaravyanse mbere dosiye yose y'urwo rubanza ayugaranira mu biro iwe ku buryo nabo bakorana batashobora kuyibona. Umwe mu baciriwe urwo rubanza yitwa Honorable Moise Bucumi, uyu yahoze ari umushikiranganje wa Nkurunziza. Yarongetse umwavoka kumubariza dosiye yiwe, umwavoka yavuyeyo bamuburiye ko agira ahagarikwe. Ni bande rero baciriwe urwo rubanza? Urwo rubanza rwaciriwe abantu 34. Ibihano rwaciriye abantu 34 ibihano bidasanzwe harimwo gupfungwa ubuzima bwose, kureha amande y'imiliyaridi 5, kudashobora gukora akazi na kamwe mu Burundi mu kiringo c'imyaka 20. Abaciriwe urwo rubanza n'abantu 34 benshi batanazinanye bava mu mirwi itandukanye. 12 nabamenyesha makuru be nabaharanira agateka kazi na muntu. Aha turasangamwo Margarite Barankitse arongoye Mezo Shalom, Ana Niyuhire yararongoye Radio Isanganiro, Innocent Muhozi yararongoye Tele Renaissance, Pacifique Ninahazwe arongoye Fokode, Bob Rugurika arongoye RPA,
Maître Vital Nshimirimana arongoye urunani Froske, Maître Armel Niyongere arongoye Akati Burundi, Patrick Nduwimana yari umuyobozi wa radio Bonesha FM, Maître Dieudonné Bashirahishize, Gilbert Niyonkuru yatwara uruganda rw'amakuru rwa RPA, Patrick Mitabaro yatwara uruganda rw'amakuru rwa Radio Isanganiro, ndetse na Arcade Havyarimana yari umumenyesha makuru wa Radio Isanganiro. Munani n'abanyepolitike bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, abandi n'abasindede FDD batemeye ikiringo ca gatatu. Muri abo hazamwo Leonidas Atungimana yari umuvugizi wa President Nkurunziza, akazamwo Onesme Nduwimana yari umuvugizi wa CNDD FDD, Moise Bucumi yahoze ari umushinga amateka wa CNDD FDD, Buramatari wa Ruyigi n'umushikiranganje muri leta ya Nkurunziza, akazamwo Bernard Busokoza yahoze ari icegera cya mbere ca Petero Nkurunziza, Alexis Ndwije arongoye MSD, Shivono Mugwengezo arongoye UPD Zigamibanga, Jean Minani yararongoye Frodebu Nyakuri, ndetse na Jeremy Minani yararongoye umugambwe RDB. Akazamo kandi n'abandi 14 bari mu nzego z'umutekano banagwiriyemwe abahoze bagwana muri CNDD FDD. Aha hazamwo Lieutenant General Guillaume Nabindika, uyu yari umuyobozi mwishikira mu biro kwa Petero Nkurunziza ajejwe ivy'igipolisi. Akazamwo General Major Godefroid Niyombare yahoze muri FDD. Akazamwo kandi General Major Pontier Gaciyubwenge yahoze muri FAB, General Major Jeremy Ntiranyibagira yahoze muri FDD, General Major Edouard Nibigira yahoze muri FAB, kazamwo General de Brigade Philibert Habarugira yahoze muri FAB, General de Brigade Leonard Ngendakuriyo yahoze muri FDD, General de Brigade Moise Nzeyimana yahoze muri FDD, Colonel Antoine Marie Twagirayezu yahoze muri CNDD, Colonel Libero Bakundukize yari umupolisi, hakazamwo Colonel Edouard Nshimirimana yahoze muri FAB, hakazamwo Lieutenant Colonel Arcade Nitereka yahoze muri FAB, ndetse na Majoro Emmanuel Ndayikeza Jean Claude Sindayigaya. Bamwe bacira urwo rubanza baramaze kwitaba Imana, abo akaba ari nka Colonel Libero Bakundukize. Birashoboka kandi ko General Major Jeremy Ntiranyibagira na Colonel Edouard Nshimirimana nabo bari baramaze kwicwa kuva banyurujwe muri Gitugutu mwaka wa 2017 mu gihugu ca Tanzania. Uwutatsinzwe mu bacirwa urubanza kubera yamaze gupfa ni General de Brigade Rodrigue Bunyoni, mukuru wa Generali Arengiyome Bunyoni yari umushikiranganje wa mbere mu gihe c'urwo rubanza. Uru rero akaba ari rumwe mu manza zizama zibutsa ingene ubutungane bw'u Burundi ari igikoresho ca politike gusa. Emmanuel Gateretse nawe ngo ni rimwe mu mazina azama yibutsa baniryo barwiriye muri ubwo butungane. Abagabo atacu umuntu yo kwigera gabitega ko hageze guhagararira ukuri. Ibi bikaba vyarabaye navyo ku butegetsi bwa Perezida Varisito Ndayishimiye. Ngaya rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya, ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo tucikanwe na dushikiriza, usangiza no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Numuza TV Imana ibahezagire.